bubatse inzu y'umuntu tuzinanye bubatse, hanyuma ndabona ko ari inzu nziza, ari inzu iteye igomwe. Niho rero jewe naciye ko muri iyo misi nyene naciye nari mfise umugambi wo gusanura ahantu nari mfise inzu. Niho rero navuye mbone ko atabandi no kwitura atari iryo shirahamwe BMBC. Aho rero avuze ati yaciye abona ko atabandi bantu yo kwitura atari ishirahamwe BMBC, kubera yuko yabonye yuko twakoreye neza umugenzi we, avuga atari mugenzi wanje BMBC yaramukoreye umugambi mbona ni mwiza, nca mbona nta bandi no kwitura, kubera ko twari kwishante yiwe. Iyo video muri ko murabona haciye imyaka, hari muri 2017 imaze imyaka 9 tuyikoze, igihe twari ko turasubiramwo iyo nyubako kandi nini y'uyu mukiriyante wacu mubona ngaha impande yanje. None BMBC ikoresha ubuhinga buhe kugira abantu bose bayikugure, kugira abakiriya bose dukoreye abatari bakeyi, si bose mubona dusakira bishi cyane, mugabo abatari bake gushika bavuga bati jewe ndakeneye ko mbere nshingana intahe. Mwarabonye mbere n'umukiriya mu misi heza yavuze ati BMBC ni iki? Ni umuvyeyi w'aba diaspora. Ati ndavye ukuntu jewe nari maze kwizigira abantu batari bake mu Burundi, aba muri Canada mwaramukurikiranye, umukiriya wacu twakiriye mu Gahahe. Ati nkurikije imigambi nagenda rangurira mu Burundi ikanka kandi ntayituma abantu bakure, mugabo tukivuga gusa na BMBC mu gihe kidashika umwaka canke urenga gato bakabampaye inzu yanje nkayishikiramwo, nkaba nasubiye gushikira mu hoteli canke ngo shikire mu nzu idahuye n'uburyo narungitse. Ati ndemeje ko BMBC ari mu vy'aba diaspora, ntihage umuntu asubira guhendwa canke kononega ibintu n'abantu batabishoboye. None BMBC koresha gatakahe numuhamuro uwuhi koresha ngo abantu bose batuvuge neza, kuko mushobora kwa mufise namwe ibintu maze kurondera nk'abantu babibafasha, abantu muha akazi ngo bakore ibintu biriya, ni kangaho umuntu arakumarira igikorwa ukumva ni ciza cyane, ukaba uvuga ati no kuri televiziyo novugirako. Nukuvuga bisigura yuko nimba bimeze uko twege turafisa akabijya karengeje ivyo abantu bashaka gukora, kuko sidini nta ntahe nyinshi dukunda kumva aho abantu bavuga bati ibi bintu birarenze. Nico gituma uno muzi ko bategura ikiganiro rero kiza guca ijya nino izo ntahe gusa nizikeye mu ntamajana zishoboka mumaze imyaka mukurikana ku mbuga za BMBC, ariko twabegeranije intahe zikeye. Imbere yuko rero dutangura kugira tubiyage neza bimeze neza, nabatumiriye bagenzanje basanzwe bajeje kwakira abashitsi bakira abakire ba BMBC, babatembereza amashante yacu, babasinyisha amakontra, bahora bana bakorera n'ibindi biganiro. Mbere muhora mubona nko mu ntahe, muramubona bagenzanje turi kumwe, murabona uwa mbere ngaha mu kujyo kwanje yitwa Caritas Ndowimana. Ajeje uki ngaha muri BMBC numesha makuru muri televiziyo BMBC TV, akaba ahamaze igihe kinini akora, muramumubona mu biganiro byacu. Hanyuma rero arazi cyane ukuntu abakiriya babiyumva iyo tuko turabashikiriza amazu bikuguye, avuga ati muraturuhuye, twari tumaze imyaka tutararonka isosiyete nziza yo tukora ku nyota, sivyo? Yego. Rero Caritas Ndowimana guhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Ikangigwe ko ndamutsa abariko baradukurikirana muri kino kiganiro cyane. Uriteguriye kubwira abariko batwumviriza abakunzi ba BMBC akabijya BMBC fise igatuma ivyo tubakira bashinga intahe ko ari vyiza, mbere bakabishira no ku mateleviziyo. Ego cyane narijya yuko igihe tugiye kubashikiriza cya gifunguruzo kinini binjira mu mazu yabo, ahanini nitwe duhora tuganira. Ego cyane urakoze cyane, ni nkaho uvuze ati mbere uvyitayemo shefu, ati mbere we ntari ivyo tike tuba tuhari. Mu kubafu rero naho ndi kumwe na mukunzi Katia Benita, nawe nyene n'umesha makuru wo ngaha muri televiziyo BMBC TV, muhora mukurikirana, nawe ari mu bantu bakira abakiriya
ba BMBC bakabashinyisha amakontra bakabasigura ukuntu bobikora kugira ngo bashobore gukorana na BMBC group mu migambi yayo itandukanye mpora kandi mbona biganiro byacu byinshi hanyuma rero ndamuhaye ikaze mu kino ganiro murakoze cyane yego Katia nako ndavuga ko no mutsi tuza guca ijya nino ahanini abakiriya benshi bikugura batanga intahe n'atari bose kuko tubakorera neza amazu ya kijambere wewe rero navuze nti keshi niwe mbere uburi hagufi yabo bakiriya nimwe mubakira kuri aeroport nimwebwe mu batembeza amazu yacu nimwebwe masinyisha amasezerano uritegure rero gutanga experience kugira abantu bamenye akabijya kabembise yego cyane ngire ko kwanza nshimira aba client bacu bashobora kuduha umwanya kugira ngo bashobore gushinga intahe kuko kujya kuntu baduha intahe bituzana natwe abandi ba client bituzanira ikindi cizere ku bandi bero turashaka kuvuga ati mbega ntitwogera confiance gute BMBC tutayizi turi hanze mugabo kana umuntu kujya tugiye kumutara ko aeroport turamushikanye mu nzu yiwe biremamo icizere abandi reka tubashimire mubwe mumaze kuduha intahe no mu batarumva yuko duha intahe namwe bwe babere icigwa yuko mutuzanira abandi bakira kandi bikadufasha no guteza imbere igihugu cacu biciye mu kububakira amazu meza ego cyane bwa mbere turashaka kubaronkera intahe twege muri BMBC zo guhera mu myaka 12 heze no kuvuga turafite intahe y'umukiriya muri 2013 na 12 turashobora kubabereka donc mu myaka 13 heze mukabona abakiriya ba BMBC batandukanye bagiye baduha batubwira twagiye takora imigambi mukumva bahagaze ego rero uwa mbere ngomba gucishamwo ni wo muri 2016 uyu mubona ngaho impande yanje ego abo murashobora kumviza ko aravuga hanyuma tumuyagako agezweho ya kijambere byabonetse ko ari inzu nziza niyumvira ko hari n'izindi nkumbure mwubatse zirusha ubwizigera ngo bino munsi kuko murabona umunsi mumaze kugira email mukagira address mubarizwako ibintu byose nkaba nabibonye nkaba mbonye nabonye rya proforma mwamuhaye nabonye ari biharuro byiza mbere natangaye ntimunazimba kuko ahandi biga biharuro usanga biharuro bizimbye cyane ariko mwebwe natangaye ntimunazimba biraboneka ko muri ngaha kugira ngo rohereze abanyagihugu kugira ngo nyine bashobore kuba ahantu heza bivanye n'uburyo bafise mu by'ukuri nanezerewe n'inzu nziza cyane ni by'ukuri je nahaciye nahasanze abandi ba engineer batandukanye nasanze umu engineer yari byo kubaka nasanze umu engineer yari byo kwinstara amatara nasanze umu engineer yari byo kwinstara ibintu by'amazi abo bose nababonye n'abandi bakozi rero abo ba engineer bariko barakoresha abandi usanga ari urugenda yonyene akavuga ati aratonda mu biro yongera atonde ukaza ariko mwe nasanze hari aba engineer neza cyane uyu mukiriya rero igituma bibereye ko atangura ari mu bakiriya ba kera yitwa Irutingabo Manase je ndamwibuka kera ubona ko nankiri jene okay sije mubona ariko nari nkiri muto haciye imyaka 9 hari muri 2017 Irutingabo Manase yaserukira umurundi aba muri Amerika umurundi rero yagomba kwa kinyubakwa ikomeye Gitega ubuye izayara naheze hanyuma iri nk'amanivo indwi hanyuma rero BMBC barayitura ngo ibayobore mu ico gikorwa turabakorera ivyigwa hanyuma turaba rero yaraza nga haraje kuraba ivyigwa bigeze tukamwereka ati tumaze gucapura turamaze gukorana na leta imeze uku impusha zigeze ngaha yaraza no kuraba ko iyo societe muri 2017 ntitwari bwakomere cyane ngo tugire inguvu nkize mubona dufise tugire ibihinda tugire abakozi benshi babahinga kurusha ariko naho nyene twari tworoshe urumva yavuze ati muri iyo video yavuze tuntu tumwe ati muri BMBC sumuhinga yitwa David gusa aremarika abantu habwira kwazi kubaka ati turafite abantu bakwakira ibintu bintu twatanze kwisoko bariko barabicapa abo twaye amahera ati turabona abantu bajeje byo muri OBR bajeje muri NSS ati twese tubona bipanze ati bamatara n'amazi ati ni societe yipanze bijya rero mura dukora ubu murabona n'ama image yakera ko atari bwatagate burya ni vya kera mwebwe ivyo bintu havuze vyuko karita twige ngahi wacu ibintu bipanze bitadepanda ku muntu umwe ubwo ntibituma abantu benshi dushobora kuba satisfied cyane nyene nukuvuga mu gihe umukiriya wacu tumaze kumutumako
hama akabona ko ibintu bipanze ico cyo nyine nico gica giha ikizere abariko barumviriza irya ntahe uti kuki none yoza akitura ishira hamwe kuko twoba twarashize ahabona ati shira hamwe rirakorera ku mugaragaro hama yaza akavuga ati munyubakire tukaca twiyadukiza tuja guca imishinge abo muri obuha bataraza kuraba ikibanza ati baciye babona ati babantu kweri bwa bundi barazi ibintu ni kuvuga iki rero barashinga intahe y'ukuntu babona ishiramwe umva kuri ako kantu gato umaze gukora gusa na plan acavuga ati ico gihe iyi video yakogwa umva navuze ko hashimya kishenda nari nkiri muto uri muri 30 28 beneva comme ça urumva ukiri muto rero nk'abantu benshi nk'abari bamutumye uwo irutonga wa Manase bari muri Amerika inshuti zabo ndanabaramukije abitwa ba Felix Niyungeko abitwa ba Naftali ba Naftali hariya muri Colorado muri Amerika barange mu bakire bacu bakera urumva imyaka 9 muri 2017 rero baramutumye nje twavuganye ku telefone hati hari umuntu twa David Umenjenieri wo muri BMBC uragenda barabaha bakorera hanyuma agaca sanga okay ndabonye nagafoto turi kumwe daye mucubona duko riko n'isura yari yakera nta n'ubwanga bwari bwa voilà turiko turamusigurira hajya hari muri 2017 seze gutyo voilà rero urabona uti ico gihe yaciye aza kubabwira amakuru aremesha yababwiye amakuru aremesha nk'akarorero yarabwiye yuko ngo yasanze bipanze gutega gakati yasanze bimeze neza akabona yuko ntiwakigwa n'umuntu umwe yego urashika muri accueil ukakigwa nabijejwe hanyuma ukakigwa no muri marketing aho muri marketing bakakujana mu indi departement aba ingénieur mushobora gukorana igikorwa cyawo hageze kuri hakaba hari service ya comptabilité ugiramwo donc ni service nuvuga yuko sigoba kugwa n'umuntu umwe hajya utavuga nkuko baba muhaye message yo muntu ati uragenda uvuga n'umu ingénieur yitwa David hago ntabona David en personne ahubwo abona equipe y'abantu benshi kugira ngo ari undi muntu bariko atwese donc bakatweka ngaha kuri ekra muramubona yego uyo nawe ni muhomene 2018 nawe ujya yitwa Jean Marie ni mwitenga twaramubaka inzu yiwe tunayirangiza mwitenga ujya mubona bari kumwe numwe mu twakorana kera urumva societe ni ya kera abantu baraza bagakora hanyuma bagakura akaja mu bindi canke bakaja mu bindi voilà yitwa Emmanuel namye ndamuramukije ujya mugenzanje bari kumwe wakera yitwa Emmanuel ntaco bubaha voilà ujya mukiriya wacu ujya afise mikro uyo nawe uyo mu engineer bari kumwe uyakiri muto ariko aramuvugisha yitwaro yizi nabakora muri obuha ubu mu kigo ca leta donke kuva kera turakira abakozi ngaha muri BMBC tukagisha aba stage tukabaha akazi hanyuma hari genda leta badutwara ubuye n'umushefu muri obuha nawe rero yaravuze ikintu gikomeye wewe murabona yari yishikiye ngahanye n'inzu aho yavuga ati jewe sinzi ko abo mu mpinga gw'iduma bashaka kumuduha tukamumviriza kugira ngo tuce tubandanya ivyiwe anaho ndi kumwe n'umuhinga ariko aragira devi ibiharuro hajya cyambona inzu izotwara amahera ya a ibikoresho bigugwaya ibyo byose ukabibona ugakora umugambi uzitijewe inzu yanje izotwara amahera ya maze gushika kuraya hasigaya haburaya nakamaro kanini ya gose kuko biratira n'intege umuntu ku buryo ushobora gukora ubuzaho ugeze uzaho utanguriye naho ugeze naho uri kuraja n'inzu nyine ubona uko nizo bimeze uko nizo bisa uko nizo bihagaze uko nizo bisakaye numva nakamaro kanini gose ka BMBC jewe ku bwanje ndashima gose kuko okay ndabona ko bimpa ingufu BMBC ivyo iriko irakora byo bitangaza uyu mukiriya yishikiye ngaha nukuvuga yavuga ati jewe sishaka kubaka inzu ngo nze sanga uburyo mfise budahwanye n'inzu nshaka hama caravuga ati naraje muranyereka tuburyo ufise n'ubu buzokora inzu imezuku ingana uko baramweka n'igicapo baramuha devi ati ivyo ukenera mu nzu indani nibi
hama nawe acahita bishima kandi uko yaza biragenda bitera intambwe niko bamubwira ati hasigaye uburyo ubunye kandi hamaze gukora muri bwa buryo hamaze kuvamwo ubunye kandi bakabimuha ku mwanya uvuga ngo umenye ati ngeze ku ntambwe nico ni ikintu ciza cyane kuko je no banka karorero wubakije nk'umuntu asanzwe donc atafise adresse wowe urumva swat ntumenya ati ibi byabuze ntumenya ati ibi birakenewe ntumenya tugeze kuri ahanye so mirashobora kwiyongera cyane utazi ngo bya kuko urumva ni ibintu bihindagurika mugabo si BMBC iguhaye David aba ari iyo nyene rero uko nyene ubivuze rero twebwe umuntu hinza yubaka nkuko ubona ujya mukire wacu yishikiye mu biro hajya mubona muri gesa namu ntisingaha kera twakorera muri quartier asiatique niho twari turi ubona ko hatari hatagase nkaha turi eske natwe twari dutagase nkuko nyene oya ubona nkabona abajene b'ivyuki turi kumwe kubera societe yaratagase nabo baratagase turi kumwe rero aho hantu hadusanga muri quartier asiatique no hakorera kera aho bita muri Makarere House yari yaje murambona naje hajya ku ifoto bimwe navuga ngira sinari bwagira ibiro nk'ibi canke ubwanwa nk'ubu imyaka rega uko umuntu ageze imyaka nyegezo imyaka nyegezo kandi antuka uko bumeze ku 2017 ariko ukibaza mu 2025 ngo ruhombo zo bari ngorane imyaka hafi 10 ukirahandi ngo ruhombo rudasanzwe neza cyane societe yaratagase bene baratagata abakiriya bacu baratagase nabonye bandi biganiro ndazubu baratagase turi kumwe urumva tarabakiye amazu baza kubi wabo amazu meza inzu ya Jama ariko yinjiye nko mu 2019 ijya mubona naho twage turahindura utuntu tumwe ubuye ni inzu nziza mwitenga abantu ba boss ba mbere bashitse n'amazu meza naho ubuye hagiye ama etage menshi nibindi ari impande uyo oya impande ya project yacu bita Diaspora City tenga rero avuze ati jewe kugira ngo sinihende naraje muri BMBC bakora ivyigwa ducunganye kugira baze barambwira ko amahera afise azomara inzu nukuvuga ko rero abantu bakorana na BMBC bo bamaze batangura bazi ivyo azobatwara kiratomoye hanyuma nababwiye murabona hajya ku masanamu umuntu itwa iritunga wa Manase w'Igitega yaza gukoresha ivyigwa ngaha yabasekuriye umudamu mubona uyu ni umudamu nyene ijyanzo aba muri Amerika yari yaje kutugendera rero niba mushiremwo ominga bw'ivyuma mumwumvirize nawe tumbukuri kugura BMBC ubona ko ari mwishanti haje Igitega nanje mwabonye mu myaka 10 hafi heze sivyo nagashapo nyere kabajene nyene barabona ko reka rero bala batumvishe ivyo mukiriya wacu avuga murakoze hanyuma cyo tubiyaga ko navyo nyene byose bituma mutawuri gituma abakiriya batwitura huye cyane birahuye nta tandukane na rimwe ririmwo ni ibintu byiza cyane gose nasanze kweri ivyo mukora witegereje ukaraba kabisa ntabwo ari ubeshi n'ibintu birukuri no vuga ukuri nyakuri je nibaza mu busanzwe nkuko nabivuze ati inkuru mbarira nitwa niyo wiboneye jewe ivyo mbonye kweri ni vyiza cyane gose ndibaza ntabwo turiko turavomera mu kiva ni vyiza cyane gose kandi nosaba n'abantu bazoshobora kubabona kuri internet cyangwa se ku mitandao itandukanye kuri za Facebook n'ahandi afise igikorwa ashobora kubaha ndabona kweri ibikorwa mu bikora neza cyane yoshobora kubaha igikorwa kuko ivyo ndiko ndabona kweri bimeze neza cyane gose basha nanje nzobaramutsa intashye murabona rero twabonye intahe y'uwitwa Irutingabo Manase yatumwa naba mu myaka 10 heze aje gukoresha ivyuga muri BMBC ngo tubaka inzu yabo igeretse inshuro indwi tukayikorera ivyigwa donc haje ivyigwa hajya bayishushanya bakiga agaciro kayo bakiga ibyangombwa byose tukayikorera ivyigwa nibindi rero ngaha haravuze ikintu kidasanzwe ati uko twabivuganye niko ndabisanze kirumvikana nukuvuga kwa kundi ya ntumwa yabo yatubona kuko abantu benshi tuvugana kuri internet bari muri Amerika muri Australia keshi baca batuma abantu biwa bakabanza kwaza kuturaba dukorera yavuze ati nukuri insanze ari byo ati nabantu babona ku mitandao je ndabakuye amazinda aho haciye imyaka ingahe hari muri 2017-2018 imyaka 9 ico kiri kuva kwikiga gakati jewe ico nshaka kubivuga ko ni analyse no mvuga general kuri vyose guhera mu 2012 ku muntu ariko aradukurikira
akabona nubu shaka dufate intahe zibiri gusa ubonye intahe yo mu 2013 15 17 ugashongera ukabona n'indi ntahe mu 2026 bica bikorera ko ari societe ikomeye cyane itayaga amasigara cicana kuko nimba ugiye yatwubakishije inzu muri 2026 canke 2025 yabonye ya ntahe yo muri 2012 imureba mwicize cyo bwati aba bantu vraiment ibi bavuga ni reality aboneho nakanya ko kuja kubaza aboneho n'abandi bo gushobora kumushingira izindi ntahe ikindi naco hariho ntidushingirwe ntahe gusa novuga n'abakiriya batwituye n'abana aba bakomoka kuri abo bakiriya bonyene bari kugura bati ibi bintu mu rukurikirana twa turakora rero rw'ibi biganiro byo kwerekana intahe z'abakiriya muzobona n'intahe z'abandi bantu batandukanye bagiye badushingira intahe cyane nk'abana b'abakiriya abapfana ikintu n'abantu b'abakiriya duvuga abaserukiwe n'abakiriya bavuga ati ibintu BMBC yadukoreye byari birengeye ibyo twari twiteze uko twabibonye byadutangaje kuruta hariho abavyeyi nko murabona uyu muvyeyi yaserukiye umuhungu watari hafi hariho abana baserukiye abavyeyi babo bakavuga ati nukuri aho tuje tuva bose bavuga bati ivyo BMBC yatubwira ku matelefone kuri internet ari byo dusanze birengeye ivyo twatwiteze ibirenge ivyo twatwiteze yego ico kinone ga Caritas wewe nawe ukibona gute icuko umuntu tuvugana ari muri Amerika kuri WhatsApp tukamwemera ko tuzomukorera ibintu vyiza doshima tuzomubaramaza ko tuzomuhoza n'amarira yarize imyaka yose ivyo yagiye arihenda tuma batabishoboye canke bibujyajya ivyo dukundu yuko atamukira numwe araza avuga ngo je nasanze batabikoze ngo ndabanone ndababura ibyo ko bose bavuga rumwe vyerekana kuri BMBC avyerekana ko ishira hamwe rifise ikizere kinini ku bakiriya bacu no kuvuga iki mu gihe turiko twatanguye umugambi wo kubaka n'abakiriya bacu ntidukata ibiyago kuva bakizana umugambi wabo tuguma mu biyago ahana ha communication umushinga ugiye ko ifoto ya Ironse itafari rigiye ko ifoto ya Ironse twege nta mafoto turungika twakwiye kuri internet ngo mukirangwa ryoherwe ngo duhamahera oya dukuvuga iki kintu berekana kivuge ko kera tugitangura ino societe abajene beje turi mu ngano rumwe twege tuko turagerageza kwerekana udufoto k'ivyo tuko turakora bo baca baja kuri internet bekerekana ivyo bakuyeko kugira berekane ko baturuta ariko twege nta foto tugiye dukoresha ibintu dudakora oya nico cize rero kizari kiri ikindi kintu gihambaye rero n'abantu n'abakera abantu tumaze imyaka nka 10 bariko bashigiza intahe no kuvuga twege kugeza ubu rero turafite na experience ubu twe ntitugivuga gusa abantu maze imyaka 10 bariko bakora bya bindi nyene urumva abantu ntibakiturondamo gusa ubwizigirwa oya harimo na experience barabizi ko tubishoboye neza cyane reka rero murabona ujya mutama afite mikoro nini ujya mutama afite mikoro nini ujya niwe twahora ijya mikoro niyo kwa dukoresha kera tugitangura kino kinyamakuru reka rero bamudushenye mu buhinga bw'ivyuma ujya ni mudamu wiwe bari baserukiye nabo nyene umurundi aba muri Amerika muri Michigan yitwa Shabani rero twari ko tubakira inzu yabo bari baje ku bava mu Rumonge baje ku sinibuka umwaka ashaka ko ari 2018 naho nyene bari baje kuraba inzu yabo higeze hanyuma mbere basanze tugeze kuyisakara bacaduha n'impene ngo tuyitiniraho sivyo reka rero tubabaze tubazomuga gw'ivyo babadushiriremwo yego hanyuma turaja nabo nyene kubayaga ko mumve nabo nyene ukuntu bikugura ndabasavye munshire ko kwirishira hamwe bigishwa ndi abaricyo muramwe mwitu nasanze atabujaja bafise amasezerano twasezeranye abujaja bafise ntiyabaye impfa gusa yabaye meza tugira imana ahubwo wewe tugiye kugutwara mu ntara ya Rumonge tugiye kukuvuga mu ntara ya Rumonge kukwerekana no kukuvuga aho uri naho uba naho ukorera kuko atabutse umufise mu kazi nukuri irishira hamwe ndarishimye cyane cyane natwe turashimye ibikorwa mwadukorera haheze imyaka n'imyaka mugabo byavuze byabaye byukuri mu Rumonge twarubakiye neza na neza iyo nzu muheruka gushikiriza dera amazu ego cyane tukumutanga no kubaka ihoteli ya rutura mu Rumonge zo muri Muzambere mbere simwe
unuvuga yuko ico cifuzo ciwe ico muri 2017 yabaye satisfied ubu sharamaze kuja mu ngiro sharamaze kuja mu ngiro kubera ibikorwa vyiza vya BMBC ubu nukuvuga mu rumonge turafise amashanti twashikirije nawe buca dutangura no rizocikiza mu misizi gituma abanyarumonge badashobora kutwinuba canke kutugirako ubwoba kuko ibihari biraboneka ni ibintu bifadika si ibintu vyo kurondeza sinitwavuga ngo urumva ngo hariho si hariho ni ibintu twe dushika tuvuga ati genda hana mukizuka kwibarabara kwikaburimbo genda ndaguhaze genda nyanza rake hana cushi kubabaza ati cushi kubabaza hari abakira barabambaza bati ngo mbega ngo imakamba ngo marashikayo ngaca ndabereka ifoto turiko turahakorera nti twifotoje turi makamba tifoto ahantu rahazi ngo ari mande yo muhira ati twamayo je nk'ubu duhuye n'abantu ngo nakunye ngo muri video mukizuka ngo ni waronda gati none murindi iki kudutuma ati hose turashikayo yego cyane ntaramwe tudashika hariho uwundi mukiriya wavuba rero uyu mubona ngaha uyu mukiriya wavuba mubona ngaha uyu mudamu mwari muje kubona donc ni ari kumwe n'uyu mugenzanje Katia twadekananye kumushikiriza inzu ngahi Bujumbura aho yari yasuka umuhungu wiwe aba mu mahanga avuga yuko twamukoreye neza ico gihe mbere murazi ko ubu dushaka kubaka amazu ku madeni nk'umuntu akavuga ati jewe ndafise miliyoni 100 mugabo 50 mbura ni muzinyongerereze hanyuma nzoziriha mu myaka myinshi rero yari ko yakira inzu y'umuhungu wiwe tuyimushikiza na cagifunguruzo kirumvikana reka rero muduce mu hinga bw'ivyo nawe mwumvirize rero ukuntu yihugura service za BMBC ubu mbere dusigaye dutanga service turi kumwe n'amabanki hamwe turi kumwe na BGF ahandi turi kumwe na CRDB n'izindi banki tuzamenyesha mu misiza murakoze reka bashenga mu mumvirize tegeko yose twashimye cyane gose kandi nejo bundi twabakomishwashwa muratwitabe murakoze cyane twashimye gose inzu ni nziza zifise ibisabwa n'amategeko byose funguruzo watwugaranye ndazifise nabuganye aho uyu munsi biraheze ibyanyu hasigaye ahandi nimwaza muzododora ndabaheti karibu muri make murabona rero uyu mudamu uyu n'umuvyeyi iyo nzu ni y'umuhungu wiwe ari mu mahanga iburaya rero inzu nini ya gose ishaka kwakira imiryango itari mikeyi rero ntabyo ndabivugako Katia niwe wari uhari wewe uyo mudamu kuntu yari yaryohewe avuga ngo inzu ni nziza cyane wewe mbe ni kweri abantu hagera igihe bagatangara nibiki dushiramwo bituma abantu babona ko amazu mbere adasa n'ayababanye uyu muvyeyi yaryohewe cyane uko bari ndabibona ku masanamu murabona iruhande yanje nari kumwe n'userukira bank CRDB ariyo yashoboye gushobora ico gikorwa kugira ngo ushobore kuranguka neza cyane ndabibutsa ko CRDB ari imwe mu mabanki dusanzwe dukorana kandi dukora neza cyane kugira ngo abakiriya bashobore kubaha ico bifuza nkuko muzwe mubizi turakora ku ideni cyangwa tukariha ku makashi bivanye nuko umukiriya wacu yaje atwituye kuvyo yifuza twamurangura ku nzu yiwe no kuvuga rero iyo nzu yari inzu ya karorero ifise nuvuga yuko muri toilette harimo ibintu byose bisabwa muri douche ibintu byose bisabwa amatara ya kijambere niko novuga igikoni apana ya matara ukuramo n'amampuru none bijya bintu vyuko umuntu yubaka inzu nziza etage nga mu Burundi ugasanga ntafise n'ahantu yoshusha umukate canke ntafise n'ahantu yokatira akanyama donc ikwizine ya kijambere twege bijya twarabirenganye wituye BMBC turakubakira inzu ifise cuisine ifise internet ishaka kufisa amakamera inzu ishobora kuba ifise gaze indani ushobora gukoresha gaze mu buryo buri pro nyene bumeze neza ku buryo rero umuntu ayinjiyemo nivyo by'abavyeyi mubona abona umenga atamarirwa kuko usanga n'inzu z'abantu bateye imbere nga mu Burundi zidafise ibyo bintu kubera iki bisaba ubuhinga sivyo rero niba twaje gite mudamba ngo inzu ni nziza ngo nukuri ngo ngitangaza kubera iki abayabonye bitandukanye n'ivyo ari n'ivyo abanyi be babona sivyo kubera nga mu wundi ashaka kubaka n'inzu nziza cyane mugabo ivyo bintu bya bituma ibinzu ya kijambere amadetaye bikanka inzu ya madetaye inzu ya kijambere hanyuma washaka no kuyubaka twe ugasanga nko muri BMBC hari ukuntu dufise ubushobozi bwo kugira maintenance hagenze tuyigushikirije kwa tuzi ko bukeye igize ingorane urafise abafundi bidoraguza bakuraba ahandi baba bayijeje umuntu umwe ishobora kuva canke amatuye akameneka ntazo gutabara sivyo
baca Lego bivyo byose bihurira muri bya bisasa zungu dufise byo muri BMBC dufise BMBC furniture ijejwe intebe equipment uvuga yuko ntangorane wogira uvuga ati mbega mbonya meza iragoramye ubwo nyene ca dutelefona atani minota 5 iheze ubwo nyene habaje umuntu muri BMBC furniture kugira ngo atungaye canka zana equipe yiwe nimba ari ibintu bisaba inguvu z'abantu benshi osi cancane kuvyerekana ariko shate ko kuvuga urabona uyu yasherukiye banke ujya mudamu mubona afise baje yaravuze ikintu gikomeye sinzi ko muri ngahaye bagishizemo ariko reka mvuge gusa ko kuba hari nimba twege banke dukorana ziryoga no kutwifotoreza ko mu migambi dukorana ntiyumva ko tufise ubuseriye bukomeye iyumvire maramaze kubona abo muri BGF turiko turagira burya inzu banke yayikoze ko hanyuma ikabikora nabi tukabikora nabi burya borungika umuntu wabo ngo aze guhishikiriza ashikide na interview rero turakora ibintu rero n'amabanki yo ngaha akavuga ati kujya kuntu BMBC yubatse ijyanzo nako tuteta kwa tuhari tuyishikiriza turi kumwe na babibone natwe ko dukorana nico ki garanti sarega ya confiance nico ki garanti za kwa caci donc ni kuvuga n'amabanki arumva ari proud kukuntu twubaka kukuntu dukora ibintu twavuganye shimye cyane n'abadukurikira bakumviriza ibiganiro byacu bakabimara rero umuntu kuko burya abanywanyi biyongera ku munsi ku muntu yoba aribwo bwa mbere abonye intahe za BMBC kugira ngo azinonosore neza arabe ubwo bukomezi bw'ayo mazu ayo equipment akwiriye muri description hariho link y'ikiganiro c'intahe icaco cyose ugiheza kuraba ino video yiwacu ufite kuri link urabe ubwo bwiza izo ntahe aziraye mu buryo bwagutse bwisanzwe atari muri resume yego twe turaresuma ducisha ku mayange kugira ngo mushobore kubitahura nubwo twavanze murabonye nk'iyo ntahe y'umumama niyo muri 2025 fin 2025 nuvuga mu 12 iyo muntu yo muri CRDB nawo nyene niyo mu 11 ariko tuko turashikiriza inzu ariko genda murabe iyo ntahe yo muri 2015 genda murabe ntahe yo muri 2016 genda murabe ntahe yo muri 2024 byose amalink turashiranga honye ntimuzo kwitwaze ngo urumva abandi baje kuri YouTube yacu barama video hafa amajana 7 ahari navuga ku bakiriya bacu yego cyane rero murabona ko byukuri turiko turatera imbere aho turiko turabona igituma abakiriya bizigira basanga ibyo twabubakiye biruta ibyo ababanyi babo afise kuburyo ushaka umuntu mundi base inzu y'umuyari itagira kwizine ya kijambere itashobora gukoresha gaze mu guteka idashobora gukoresha itagira internet abana batokiconnecta itagira ibinabiriya reka naho turabe murabona ya video badushiriyemwo naho nyene ni ikintu gidasanzwe twokumviriza reka badushiriyemwo twumve amajwi amazina nitwa niyo Mwungere Gedeon sanzwe mbaha nyine mu kizuka nkaba nanaserukiye nyene inzu kuko Semongrafe ariko we nasanzwe aba hanze y'igihugu ari muri Australia rero mu ncamake yantumye nkuko asanzwe anyizigiye ambwira ati shika kuri chantier urabe uko ibikorwa bimeze mu ncamake kuko inzu kuva igitangura nahora nza ngaha nkakurikirana nkaraba ko bimeze vraiment BMBC ibintu bikora neza cyane rero n'ubu tubona ibintu bimeze neza banyeretse byinshi hano muri ino nzu mu matwarete mu madushe hanze donc ahantu hose bahanyeretse nasanze vraiment ibintu bimeze neza ahubwo akamunotera n'abandi bantu baba bari hanze cyangwa bari ngaha mu gihugu vraiment begere BMBC nishira hamwe bikora neza barakubakira inzu nziza designer nziza zazo twaba tubona hanze mu Tanzania cyangwa muri za Nigeria burimo barazubaka kandi neza rero mu ijambo rimwe vraiment ndashimye kuba BMBC ishobora kudushikiriza ino nzu umunezero cyane kuri jewe kombe mutoya wiwe eka mbere no ku muryango n'umunezero turashimye cyane ubutumwa burakwiye cyane nta kintu umuntu yokongerako kubera yuko yavuze ati amazu bubaka ati nkamwe tubona muri Nigeria ariko gusanga mu yuko twababwira duti twega amazu tubashikiriza sivyo muzabona n'ama image yandi meshi abaye bose nabo turiko turashikiriza amazu muri no misi murayibona ntihaye ni nyinshi niko nazimara mugabo nk'uyu mukiriya wo mu Rumonge mwene wabo aba muri Australia rero jewe en personne mwene wabo nuwo musore mbe hagiye twande Jeremy wa Jeremy mwari muri kumwe mushikiriza ndu mu Rumonge jewe ntawe nzi donc uwo bita uwo mukiriya wo mu Rumonge nk'uje singa ndamubona ntitugiye tubona no munsi numwe amaso mu yandi
rero yavuga ati jewe nukuri inzu mushikirije mu mpaye ndamushikirize mbona ari nziza cyane ati nukuri ndabashimiye ukuntu mukora mukitanga amazu meza ati mbere n'abatagirante n'abandi bose bipfuza bifuza kubakirwa ngo design nziza ngo design ngo design nziza ngo inzu yawe ngo kamera umva rero aramaze kugenda muri Nigeria akabona ko dushobora kubaka inzu zirenze muri Nigeria no oya abivuga bivanye n'amapreuve abona yari inzu y'indoto yiwabo umva ati numunezero kuri we no ku muryango donc BMBC ya satisfaire besoin ya famille ni watwituye nuvuga ariko yavuga ati abantu mbe waruzi nyene ko mu gihe twege tubaka amazu hanyuma imiryango igaci iryohererwamo abatwima amazu ngo ntitububakire waruzi ko ahanini keshi bo baca bacanamo uhaye mwene wanyu nk'ubu dufata ujya mu kire wacu muri Australia yeyiha ujya Jeremy ati ndabiri nonzu urumva kubera atari twebwe ushaka kuyonona karatamwivye ko kubaka inzu neza n'ubuhinga twe dufite inzego nyinshi zituma inzu y'umuntu tuyimubakira akayikunda rero urabona ko nyene inzu araryohewe na mwene waba bino araryohewe mu gihe abandi baziha bene wabo ngo bazubakire batabishoboye bashika bacanamwe donc urumva kwizigira BMBC rero birimo n'ikintu cyo kunga ubucuti bw'umuryango ko uba wizigiye abantu bakora ibintu neza batazobikora nabi ngo bice muce mucanamwe sivyo rero ni ikintu kidasanzwe cyane hanyuma hari hehe mu Rumonge kuba tu mwabonye ntaye Gitega imyaka 10 heze mwabonye mu Rumonge abariko badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye no ngabijumba barimwe abaguza tunga muri interiere hari wo kwitinya kutuzeza ibintu kati oya Jenko na mana bivuze nawo kwitinya ahubwo vuga nti ico kintu numva no bakebura gatoyi bashaka kwibaza ngo ibintu birazimvye byo muri BMBC ko ravuga ati none mbega ko tubona ubu rero ndaguciriyemo urabona iyi nayi yebona haje ijyanzu twari twakira undi muntu undi mukriya yacava muri Australia nawe nyene mugabo ho hari ngahe Bujumbura ubona ko inzu yakari ibikoni twanabagemuriye allo reka dushe mu hinga bw'ivyuma tumvirize hanyuma cyo tubiyagako uwo mutama ari ibintu avuga bidasanzwe mwumvirize gora ari mwebwe biratwira bagora ariko twagumye dufatanye mu nda ndabashimiye cyane ko mutigeze mumpemukira kandi mwarankoreye nkuko byagomba kuba nanje ku mutima we wanje n'umuryango wanje uno munsi nuwakanyamuneza akamwemwe kadasanzwe uyu munsi sinzi aho nohera naho norangiriza kubera ko nini ntambwe ishikwaho na bake waraza tuyerera mu mwaka waje nagiye mbabaye cyane igihugu cyane nkabura nshikira kweri kandi ari kwa sogokuru ntagira adresse n'amateka maremare intahe twashikije inzu uyu muryango muri Diaspora City ntahe dasanzwe avuga ati jewe ndi wa kera ati rena hanza mu Burundi nkashikira mu hoteli abana bakamba datunega papa wewe iwanyu ntanzu ufise yo ati nukuri kuba nshikiye mu nzu yanje ni ndasanzwe ariko yavuze ikintu mu gutangwa sinzi ko macumvise ngo nigeze tugirane ngo ndabashimiye kuba mutigeze mumpemukira uyu muntu ne ko afise imyaka 60 dufate canke narenga ishaka kubirenga kuko yavuze yuko yamaze imyaka 40 mu buhungiro eske yahunze afise ngahe yahunze afise ngahe yavuye mu Burundi gute aje rukore aje mutabira aja muri Zambia ashika Australia gute ndisigara ko ashaka yarenze imyaka 60 none nk'uyo muntu mubona twamukoropa tukamuvuga ikintu adashaka umuvugisha deja na jewe ko bavuga ibyo babona na jewe ntari imyaka 30 ndana kwiza ariko ntushobora kuntamika ibyo ntashaka nawe nk'ubu nawe uri mubono wejo bundi nawe sishaka gutamika ibyo ndashaka nashobora kwemera mwese rero uyo mutamare avuze ati ndabashimiye ko bamutigeze mumpemukira ahubwo hariho ubutumwa cyane umva ngaha ni kuvuga abantu bari hanze barashobora kuba bizera inshuti zirino ngo babubakire batituye amashyirahamwe yubaka usanga za nshuti nazo ahubwo nazo zikaca zivuga ati ndaronkeweho byama byabaye kenshi kacu usanga barabahemukiye mugabo bo bamaze kubona ati twarituye BMBC ahubwo yakoze nibirengeye ibyo jewe na hari umuntu atubwira ati je maze imyaka 10 ngerageza ama project 15
iya mbere barayanyivye iya kabiri bankoreye inzu ntoshobora no kwereka abana banje iya gatatu ubona yahaye amahera yubatse gwiwe ayiheza imbere yuko iyo wanje hera kirumvikana agahinda nako mutazi hariho umukiriya wacu yatwituye kandi nawe umugambi wiwe uri kuraranguka vuba muzobona nawe nyene intahe yiwe wewe yavuze ati bana fotoreye n'amafoto y'inzu iheze uravyumva siko kundi yavuga ko bacaja ku internet gufata nk'uyu mushefu wacu nk'ivyo ntavyamenya kuko urumva twebwe two tuvugana n'abakiriya azi yuko ashikiye mu nzu yiwe ashashikira mu nzu bamubwira ati burya yanzu ntibaho cha wibaza yazi ngo aje gushikira mu nzu yiwe aruhira gufata hotel atari yana bookinze ava nubwo buryo bw'ihotel turabwategekanirwe kubera iki kubera yuko yahemukiwe nabo mu muryango iwabo cha wibaza ico gikomerere n'abagenzi biwe akabwira abantu temwe je ngomba mpakazi BMBC nyubakira inzu ngo yashango ngo nabayisikoro ngo ngire ngo iwacu ngo umwe ngo kwanaka ngo arabizi kweri ngo arabizi engineer nawe kumba ari kwidiri yo kubaka yiwe oya canke ubuhinga twe nitunganya twe turarenze urumva tumadina 15 turubaka amazu atarabanye bose bashobora kujya mu engineer bamwituye azoja gukoresha imiryango kundi hariya ariko tuge n'imiryango gukoresha ububati hariya bagera bagiye gukoresha ko nabo n'aba escrow ntibazobimuha ku mwanya canke nabo CBMBC cyatomoye kirateba ahubwo nibanyaruke kiratomoye nibaze tubakorera neza cyane ukuvuga yuko hariho abandi bantu bamwe mu gihe bamwe babiba amahera abandi bakabahendukana kuriya abandi nabo bashinga amazi abantu twe twamuga ati inzu yawe izogutwara miliyoni 300 kujya kuntu bishatse kwa turabahinga dushaka guharura gushika ku rushinge ruzoyijako n'abahinga bazoyubaka agaca avuga ngo agaca se waba ngo BMBC ngo yambwiye ngo nziyaje ngo turwasamire ngo je nuva ngo yanze imvye mbekasha se abatoya yo inzu ya turwasamire yobaho ati okay mbere ndungikira amahanda kugwire parcelle gaca genda hariho nk'ahantu hagezweho hiyo za musenyi hiyo za musenyi za muyange hiyo oye kule muzindage za gihanga kule ngo parcelle ngo mbere njara ngo yobaho ngo vemeye ngo ntagure parcelle ngo nziza ngo mbere ngo ya wiare ibaje ugaca genda hariya ahantu kure cyane atari imodoka ishikayo ngo parcelle bagaca bwa ngo ndungikira ngo amahera kwera abantu batarakora miliyoni 300 bo ntibazi ko ashaka gutwagwa n'inzu canka ashaka gutwara imbere inzu ishaka gutwara na yangana gutyo njoro zibiri agaca murungikira miliyoni 200 nyubakira inzu canka 100 urumva iyo nzu yubatse ku miliyoni 100 uzosanga uwo muntu ave muri ushaye mu 200 canke 50 twege twahariye kwizotwara 300 usanga nimba uvuye muri Amerika umwana wato atoshora kwijyamamo nizazindi hahezo umwaka usanga imigaga ariko kandi ari za kera cyane nk'umwana wo mu diaspora to kwemera kwiraramo turi kumwe rega barabishikanga aye bakabazana none ntibona hajya kuri ekra raba jamadu twubakira abantu televiziyo internet gaz kamera ibintu byose bikora sivyo n'ubushobozi bwo kugira maintenance igihe hagize igipfa kubera turi societe iri surigitire sivyo ego nshima cyane n'aba client baha ubushobozi abana babo bwo gushaka kugira shwa hari umukiriya wacu yatubwiye ati iyi nzu je kubana mbona ari nziza mugabo accord ya nyuma nzoja ko abana banje bamaze gushima ko inzu ari nziza n'inzu iri mu Kanyosha abana bamaze kuyibona urumva hari gihe kuraba bijya gutakaza ubwenge bitaba TikTok mugabo personnel ndaguciremo uyu nawe yakavuga iki uyu tubona ngaha kuri kureka arashima cyane ni reka muri shiriyemo twumve cyane nibaza ko nkareka uko je no yivuga ko byinshi atari kabandi buyivuga ko byinshi mwese ayivuga ko yayibonye jewe akarorero nk'inzu mushikirije ni ya kabiri mu nzu zimaze gutangwa ngaha anye yego nuko yatwakoranye neza cyane abeshi muzogwiza inyigisho ko ntacyo bazi yego ntacyo bazi yuko irishira hamwe ryubakira abari hanze gusa ritubakira abari ngaha i Burundi abeshi bazi yuko ngo rikoresha abantu b'amadolari bava mu za Amerika mu za hanze y'igihugu
jewe we nabijemo nzi ko ari uko onye mugabo maze kubitohoza neza nsagasuko ubundi abeshi ahubwo murabigisha cyane baze nkuko naje waje ko jewe umenga mubari urona unabari kwavugana ku kintu kidasanzwe c'abantu bitura BMBC arabo mu gihugu hagati abantu benshi duko societe ba diaspora gusa mugabo umuntu ashaka kutwitura akagura inzu muri BMBC canke tukamubakare mu itongo giwe asanzwe abangaha rega uyu asanzwe aba mu Burundi numudandaza n'umukomeresa aho ngaha nkuko nabandi bahaza abandi bakomeresa abandi badandaza abandi bakozi bakuru tukabakira amazu ya kijambere mbere ubu hageze n'ahantu n'abantu no kwita bato baba jene basige batwituraga ngo tubabuze kwihenda atangura inzu azi neza kwizotwara amahera akwiye sivyo rero iyi ni nta yerekana ko n'abantu hari mu Burundi tubakira kandi ku bwinshi sivyo societe ntiyogira zino nguvu idepanda gusa ku bantu bari muri diaspora n'abari ngaha turabakira sivyo ariko hari isanamu nayimbonyishiye akajya kuri ekara y'abana bo mu Kanyosha iwavuze n'abana ba diaspora bari kurabivuga mu kanya none bo baba biyumva gute abavyeyi babo iyo bituye BMBC naravuze ryari nti ico maze kubona keshi nuko iyo mu diaspora yabatsinze mu gihugu c'amavukiro abana biwe baca bama hehe baca bama muri vacances uzamva papa ndagiye mu Burundi nimba ufise rero abana bawe muri diaspora ukabona ntibakunda kuza mu Burundi keshi niko yotafise inzu canke ni kubera yuko canke ni kubera inzu yawe atari yakijambere abona atafise cuisinière adafise ikina kiriya iture BMBC niyo sira kubona abana bawe basivye kuza muri vacances mbere nta na vacances bazorindira ikindi naco abana rega bakuze burya nawe nyine umva vike bakuze bari independent canke independent baca baharura ati none mbega amahera maison de passage ni menshi uravyumva $2000 $1500 uza kuhamara 3 semaines burya nayo simaki ariko avuga ati gender riyo tike yanje hama ngata mfise indi iyo $2000 nari gukonsoma ahandi ahubwo mba ndi wacu ati papa na mama ati papa na mama ati papa na mama baramaze kubaka inzu mu Burundi ubu ngiye mu Burundi wacu shikiri wacu ati mbere nshatse n'umwana w'umudiaspora canke w'umukanadien ndamuzana okay barashizemwo reka turabe yantaye reka dushiriremo ibigori so kugaruka kuramakoze ibintu nk'ibi kweri was more than expected. It's impressive. It was more than expected. Design wakoresheje ntage ntazo ndabwabone kweri nkuko mwagize amatara very impressive. Izi ntuzeye wakoresheje ntuzeye hasi tiles very impressive. Rero bambwiye ati umuntu David yadugiriye ibintu kweri nikafa nikabisa niwabizi ibintu niwazi abantu bose ngani bazi niwazi kuronka ibintu umuntu akeneye kugira vision y'umuntu yagomba vision y'umuntu yagomba kubaka ko yagomba gutorora byose bishikuko nyene kuko neza bivuze bagatwetse vision ku papuro bicafiye ngo mbinzu bayiba kuko gushika ngaha kweri was more than expected. Ebaka twarashice ndatangara kubera ko twashije mu ijoro ndaratangaye kweri ndaragiye na hanze baraca amatana ndayiraba ndayifotora mvuga ati ibintu mwakoze kweri ni byiza utuntu twambere twanshimije n'utu pillar turi ngaha inyuma aga pillar twe tubitu pillar akantu gahagaze ngaha the pillar pillar okay ni pillar twe tubitu hariya pillar twarankanga urumva twanyibukije kumwe n'abantu zenye bubaka inzu hari iwabo aba Roman ijya Roman Empire kero kunikweni intuze inzu yabo bayuka iyi design rero yacinye buca kujya iyi ceiling mwasizemo kwe n'amatara ngena mwayinjiza indani neza cyane kweri ivyumba mwubaci mwabigize binini ububati nta kintu kibuze muri inzu nukuri no kuvuga bwa ati twarubatse inzu mwarayubace neza byani murashika kumurashikisha kure murayubaka neza urumva rero naho twarikiza ngaha abana ngo baje ngo baheruka ngo se wabo ngo abereka muri Amerika ifoto BMBC yamurungikiye ku rupapuro iyo nzu ndabagiye ko ace mugambi nk'imyaka hafi 10 tutanguye mugomba baramaze kwashikiriza inzu ni wabo nanyene iyo project nka 2017 ati rero ati twemera ku mapuro ati nitwumva ko mu Burundi hoba abantu bashoboye ivyo bintu ati twaje twasanze ari impressive bavuze ati ni impressive rero abisigura ko
petetere bagiye mu babanyi barabona amazu meza mugabo atameze nk'iyiwabo bavuze ngo ibintu biri ndani bimwe basanze biriyo ngo atamenyereye ngo nibiki karita ngo dupiro tayo amakaro bakiyabona bacavuga ati ego amakaro ikindi naco amazu yo muri hajya babasanzwe babo barayimbaho mbega ukagira ngo iyo zo etage zibamwo bande nta nama etage bobo amashambre yabo yari hejuru urabyumva iyo nzu imeze neza cyane uvuga ngo ivyumba byagutse bobo urumva ni mu bazungu byose nibiharuro nta gumba runini amahero bagire urumva aba rubuntu ni garde robe ni gitanda cawe basi acasanga bari zushira hejuru acasanga mu nzu twabubakiye umugerekeranye acasanga mu nzu twabubakiye ico cumba nyene kirimo dushe na toilette wala dushe na toilette mu cyumba cyo njya hampindukira nihindukiza njya kwibaza agacanga BMBC yarashizemo climatisation nimba yageze kuza mu Burundi akajya mu hotel ishushe agasanga mu nzu wabo twashizemo climatisation internet nuko nyene musanza hejuru byose kandi kindi naco mutokwibagira nuko abaanyi bari baheruka mu Burundi kera baba mu Kigwena hari kera les années 90 rero umuntu aciye aza muri 2020 ayaheruka ya image umva hariho representation ikugwa mu mutwe nkaje hariho nkantu nagiye urumva nk'ubu hakindi mu mutwe nziko bikiri kwa ega jewe juda umva mu diaspora telefone ngo BMBC ngo ni sawa ngo yego umbega ngo je ngo chakwanga ngo ndimugabo ya kijambere ngo mbega ngo bijye ngo by'amatoilette ngo bicaramo ngo mengo hiyo ngo byarashitseyo urabona abakizi hahandi ho gusama bwa bunogo urabyumva rero ciya bisanga ko mengo nta difference nini ihari ashaka none ibi bintu vraiment biramurengera urabyumva amatara urabyumva nkajya ama plafond ya gypsum ni bangahe baba yazi urabyumva ni wabo deja nta yahari urabyumva bagaca babibona kati ibi ni biki iyi n'inzu yiwacu aha ni munzu kwa papa nico gito cyabashima bikabarengera reka rero ba bana bariko baravuga ko ari impressive ko twakoze ibintu byasanzwe ujya ni mama wabo hajya twari imbere y'inzu twicaye muri yanzu nyene nawe nyene yavuze ati singena ntavuze BMBC ibitangaza yakoze reka rero bagerageze kumudushirira hamwe mu hinga bw'ivyuma hanyuma cyo tu naho nyene murakora mwiciyumviro muranya makora mwiciyumviro ni mwumva ukuntu ashikiza ivyiyumviro bikabura ukuntu umuvyeyi abana bashimye umuvyeyi nawe yashimye ico no gusana uvuga ngaho nuko twamenye dutevye yuko abana banye niyo nzu yuko mu byukuri batari bazi ko iyo nzu yahejeje kubakwa reka tumwumvirize kuko nk'ibintu by'amakampuni ndibaza ko ari ibintu biba bitomoye biba biri ku murongo ntabwo banabutoyi twigeze tugira kandi twabugira gute tubona harimo abahaye baraturangira ukuntu bihaye biragenda bimeze nicyo gituma tutagize ubwoba kumbe mwanaguma muducunga cyangwa ariko turuba ni twabacunga mugabo harimo abantu baguma babona muri hafi yabo bari hafi yanyu bakatubwira ati ibintu turabona BMBC yego ni kampuni ishoboye kandi kampuni ikora ibikorwa haya ari ikintu avuze gikomeye avuze yuko igihe twariko turubaka iyo nzu yabo yuko baguma bakurikira akabona ko barayitembera ati ntabwo bari twagira sivyo twebwe nakandi kabijya iyo umuntu agomba gukorana na BMBC ari nko muri diaspora turanamwemera duti no masezerano shirawe n'umuntu azodaraza kuraba kamakuru tuguharayo kuri naho uwo muntu wizigiye tuzi ko atoshobora ibitugomba tukubakire mugabo ushaka umwizigiye kuturusha manyi naka myinshi ni mwene wanyu ni papa wawe mushiremo rero muri kontra azodaraza kuraba aho tugejeje kirumvikana bituma nawe nyiravuze ati rero narabona biko biragenda ntabwo namwe nari mfise ntacyo cyari gutuma girante shobora kutabizigira voilà rero ico kintu mucumva gute cyuko twege twugurura atamabanga tunyegeza abakiriya bacu kukurega kugurura kudashobora kunyegeza amabanga nibyo bizana bwa bwizigwa navuze ubwo bivuga bituma umukiriya avuga ati ntimwampemukiye ukweze ko ari ibintu byo kwikwegerako burya ndababwiza ukuri nta nundi mukiriya yagaruka nukuvuga rero kuba rero dufise abakiriya benshi ni kubera tuti ibintu byacu biri nk'umuco ibintu dukora muri BMBC group ibiri nk'umuco kandi ntituyaga amasigara cicaro na mwagiye murabona nk'igitoro kigorana rimwe amatara mu myaka iheze twege umukiya ko ashaka kumutevya mugaba akabazi ko igituma
atari twebwe kiryosheshe muri BMBC twamumenyesheje buri gihe haba hari ibibazo umukiriya aronka urwandiko ati muri kino gihe ntivyifashe neza witegura uko ibiriko biragorana tuzobikemura nibi ntibigutuma wibaza ngo tuko turaguhemukira shetani ntava gutera ngo tuko turaguhemukira naho ubundi turi mu nzira nziza kandi nshima ko n'abakiriya bacu badutahura cyane nta bibazo byinshi bica bibavuga ati ndazi ko nanaka mwamukoreye nanaka namwamukoreye je mwompuri okay reka turabe umudamu nawe ari kumwe na yori ntayavuba cyane iyo ngani yavu yego ari kumwe na n'uyo Caritas reka bari banajanisha arakunda gose wa diaspora Caritas ntiworaba reka tumubirize ngaha mu gahari BMBC ubwa mbere sinobona icyo ndayivuga ko sinobona uko mbwira abandi ba diaspora bene wacu ngurikije uko imeze bo nyene bataje ngo bavyirabire n'amaso yabo ibyo mvuga numva umenga ntibobyemera je nobemvita rero kuza kuraba BMBC ibikorwa byayo BMBC iradufasha byinshi BMBC irubaka inyubako zimwe ni Buraya tudapfa kubona je mvi Buraya ariko inyubako mbona ngaha nazo ndabona Buraya amazu akomeye amazu meza ugeramo nawe ugatangara BMBC kandi n'umubyeyi w'abadiaspora jewe nararanguye umugambi mu byiyumviro waheze mu byiyumviro kuko uko kwibwa ndiko ndavuga nibwe ku muntu n'umuntu yavuga ati ariko arandangurira umugambi wo kubaka muri miruwari ariko naraje uwo mugambi ntawo nabonye naherutse ntanga amahera gusa uko byagenze nsanga n'inzu ntayihari nabuze ikibanza mbura n'inzu BMBC rero ndayituye urabona BMBC ntiyaga amasigara cyicara ubu ndabonye inzu no icyabona no ku bandi bose ba diaspora ntabyo bane yatuvuga inkuru intahira iratomoye avuga ati jewe namaze no gukora n'undi mugambi banyemerera inzu muri miruware banyivye amahera ati n'ikibanza byose ati nabonye inzu sinabonye n'ikibanza natashe zirayoye sivyo ati none rabahewe ati tumaze amezi angahe gusa tumenya na BMBC ati ibintu bimeze neza mwibuke ko geretse kabiri mwibuke ko muri BMBC ubu dusigaye twakira abakiriya kuri aeroport tubashikiza amazu twashizemo n'ivyangombwa cyane nukuvuga twegera dutuma kubaka inzu kubera dufise amasosiyete ashiramo ivyangombwa ukadushiramwe n'ivyangombwa indani mu mazu ujya muntu niwe mwari muri kumwe Caritas niwe mwakiriye muri kumwe n'aba abakati ya aeroport we uravye ukuntu yari yiruhukije kubona tumuruhuye mutima kubona tumwiruye wivuga kwiki icyo bivuga ko kwanzi cyambere agishika akitubona honyene ku kibuga c'indege yararyohewe cyane icyo cyo nyine cyaramuhaye ikizere cyuko inzu yiwe adashobora gusanga ko nawe yacavuga ati nta bantu baba banyubakiye bitari ivyo boza kunyakira nta bantu batse ibintu bibi boba proud no kuza kunyakira yapo reka rero dushike ku kibanza ciwe muri diaspora city gahahe acinjira akibona inzu ngo yo ngo nukuri ngo niyi tambwa toya manzuri ndiro uracayibona hanze ubona ari nyubako nturinjirani akibona kubera ya confiance nyene twamuremyemo yavuze ati yari yateguye n'ishuko ryo kuduha ibazi okay akaza tuzaniye agakandi surprise danture kurumva yavuye na hariya bamugiye mujyango batirega bugintu byaraheze yaje tudaniye na nagashugwa donc uyu mudamu mubona yitwa ninde Agnes wo muri Canada yaje tudaniye n'ishugwe yuko tweka kwadukengurukiye rero tumaze kubona intaye nyinshi maze kumva byinshi kugeza ngaha umaze gufata iki nabandi bantu batanga ama service abahe urabona bikugurwa n'abakiriya babo gute twege turi society dasanzwe turi society yitwa BMBC ntisanzwe ukeneye kugira kumenya ibintu biriya yoza kubiverifya akatugendera akadutumako utatubereye injyajya twe niko yikubera okay rero aho turi kurabona ko ibintu biko biraryoha intaye zose abakiriya bacu bose abari mu Burundi mwabonye bajamari mwitenga ba Caravera muri miruware basanzwe bari ngaha ba Tarasisi muri Australia aba muri Amerika muri Canada bose bahuriza ku vyuko tudasanzwe ibintu none mwege mu bivuga ko iki muri rusange
Yego, je muri rusangi ndashima cyane. Apana gusa kwa ndi umukozi wa BMBC. No kuba BMBC service ishobora guha abakiriya babo ni ikintu ciza cyane kuko abantu benshi je ntaraza muri ibi bya construction. Narumva ari ntaza abantu benshi batandukanye biramanta canke adashaka kuya confiance abantu bakati none je nzogira mwene wacu namwizeye arampimukira abo ntazi bo bazonkorera ibiki byama biri mu imvura uravyumva yego ariko ugasanga umuntu yashikiye mu nzu yiwe none hashimye no gutanga nawe buryo nta muntu yoshinga yo parfait nakugura umunwa wiwe azi ko ari karabesha ari umuntu akuze azi ko bize kwamamara uravyumva ni ibintu ego ushobora gusanga ari umuntu ashaka kwibaza ati ibintu birimo amakenga canke birimo ibiki yogira amakenga akabona 2010 2012 hari nta 2026 hari nta 2025 hari nta 2020 hari nta ivyo bigarukana Katia lindira uyu muntu nawe banda mudushiriyemo ujya mu kiranga tumumvirize aho hari mu gahahe bire hamwe twifatanye namwe mu kutangiza uyu mugambi w'injira mu nzu kuba zimaze kurangira ikintu cyiza cyo intango kugira n'iherezo icyo mwavuze nuko abantu bakurikiranye ku munsi cyane ku kwezi ibikorwa by'inyubako tukaba twarabonye ko ibikorwa byagiye bikurikiza ubuhinga ikindi cyane cyane nashimye muri BMBC nuko mwatwumvirije cyane mwagiye mukosora cyangwa mugahindura ibikorwa mugacisha mu nzira twababwiye donc iyo écoute iyo flexibilité ni ikintu cyiza cyane tuzokwama tuyagira n'abandi kuko gituma umuntu aza mu nzu yishimye anezerewe avuga ati ibi bintu byubatswe nk'uko jewe nabyifuza nk'uko nabisabye surprise nibaza ko icyo umuntu afatamo kiratomoye ni message itomoye aye hari muri diaspora city gahahe uyo mukiriya yaserukira inshuti yiwe iba muri Holland iburaya yavuga ati jewe mu byo nshimo bwa mbere nagumye nkurikirana nzo ukuntu itera imbere ndemeza ko yubatse ku buhinga naho no mu engineer bacane ati mugabo nkurikije imyaka afite no kamaze kubona ibintu byinshi ati ndemeza ko hari ku buhinga budasanzwe ati nta bintu byo gupupagura byo gufina ku kazi k'umuntu mwashizemo ntasima mwadongoye ntaki aba donc urumva dere biranoroshe muri BMBC we societe ifise abahinga muri informatique muri climatisation muri electricité muri plomberie baguma ngaho umva yokora nabintu gute ati ico ndashima rero ariko yavuze n'ikindi kintu ati igihe mwari ko murubaka tubasabye akantu mu ryohoro ko dushaka mwaca mubigira ntimwavuga ngo tubigira uko dushaka ati mwaratumviriza BMBC gisanzwe ikorera ku nyimvo yacu twe dukorera ku nyimvo y'umukiriya nukuvuga ashatse ati aha ndahakeneye yuko naho mwapanze uko hahindure gatoye kuje nyene ahashaka niko tuhagira ko twe ntitwubaka ngo twinezereze ahubwo twubaka kugira ngo tunezereze bene amazu subiramo kantu ntitwubaka kugira ngo twinezereze twubaka kugira ngo tunezereze mwebwe bene amazu Bibiliya nabivuga ngo ntitubaho kugira ngo twinezereze ngo ariko ngo tubaho kugira ngo tunezereze waducunguye ni kuvuga natwe rero tunezereza abakiriya bacu ni kuvuga avuze ati nshimye ko inzu yubatse ku buhinga ati kindi cya kabiri nuko igihe mariko marayubaka ivyo twabasavye muhindura uko dushaka tutabipfa ntimwavuga ngo turi ngo vyakira uko acha dushimira kuri ekute twagira kirumvikana ikintu cuko abakiriya bavuga ko tunama rimwe Katia wewe arico wokivugako jewe mara yanje tunama rimwe nivyo bitu je namangaruka ku kintu cizere umuntu agizwe niki n'icizere niko gituma haba na communication hagati y'umukiriya hamwe na twebwe entreprise bigatuma n'ibikorwa birangwa bigashika kuri objectif kunama rimwe naho niyo écoute burya n'umukiriya nawe nyene aduha écoute ashobora kumva ibisabwa ibikenewe akadutega amatwi natwe tukamubwira ibikenewe
tugahuriza hamwe tukanama rimwe nivyo bizana iyo resultat yo gushaka kuba mu mazu meza ukarara ahantu utavigwa ukarara muri comfort atabwoba hari security BMBC security nta musumu uzokwikanga uravyumva hari BMBC homes ikurikirana inzu yawe no gutari hafi ipangisha irondera bayipanga igira isuku imodoka yawe bayoze neza cyane isuku donc imicafu bayikure mu byukuri ntamvo je mbona zotuma abantu bakoma gukora imigambi baca handi sivyo baca handi nuwoza ngaha tukamwereka duti CV dushoboye iki yobona ko twemerere no gukora ibyo abandi badakora sivyo turi societe ipanze kandi abantu baradukunda bakira bacu ariko reka ubu nawe yaravuye muri Canada reka tumwumvirize hari byinshi byagiye bitwereka ariko muri abantu by'ukuri mufise imboni kandi mufise kazoza kandi birabonekana kuko ntawubaza ko amata yera kandi yera ishamba ryanyu hanini rigizwe no rwaruka rufise inguvu rwaruka rukibasha hose ku isi iyo rwaruka burya ruhagurutse rukagira abarushikira n'abarutabura babumva barufise ukuntu rubona ibintu kandi rurahindura ibintu nuko rero akana gaciyemwo abasangiye kure ariko kuri nashimye ntawe utashimye mu mashima uyo mukiriya ni muri diaspora city tenga yitwa Vitara muri Canada ujyama uko turakurikirana aravuze ikintu reke kidasanzwe uyu mubona kuri ekremande yanje atubwa mbere societe ni abantu babajene nibyo mva tuko turakora umukuru mu bafite imyaka myinshi ngaha jewe ndimwo bakora ngaha cyacana ngaha kwicaro gikuru yana mugabo turacara abajene ati hanyuma nashimye icyo yashima wana intebe umuntu aba nkizo ntebe yicaye ko canke izafungurira ko ibikoni agasanga byose twarabikoze niho biri ibitanda biriho eske umva umuntu yereka gushima mu gihe abandi ba diaspora bashaka kubakisha inzu mu yandi masosiyete adafise ubushobozi nka BMBC ugashikira mu hotel mbere ugasubira niyo wagiye utaraye mu nzu yakwera babuze umuntu agufasha kugira ikipema muri BMBC igituma Vitale ashima we yarituye BMBC avuga ati jewe ninaza nzozana akabarize k'impuzu konyene asanga ibitanda amashuka sinzi ninjya umenga twagira turamuzimana asanga twazanye ni yaratwizigiye adufata n'inshuti za hafi nta na kimwe ntobabwira ngo bakore agishika rero arashima cyane ibitanda bishashe hajye umuntu avuye mu ndege wana barushe twegasanga twashashe acika yiryamye abana we washise baryama urumva none utite BMBC abana bawe boshika ryama gute oya utite BMBC uri mu mitigito uri mu mitigito urondera basiti niho babasi hari hoteli njemwo ko nsanze bambeshe mu mundangira honorara hari kintu tumaze kubona abantu benshi basigaye baza barakomandiza muri BMBC imiryango yabo itazi ko bafise amazu bagoma babwira ati none muzoshikirahe bazita surprise muzoshikirahe tuje hari umuntu kwavuga azondaza ndobabwira ashitse agazabona BMBC ratere bamukiriya kuva kuri aeroport no muhira ngo ba bakaratuma hayifunguzo ati kumbura afise inzu rero urumva ayizo n'ama surprise meza cyane nko kwereka abavyeyi ko wubatse inzu iwa n'ama surprise meza cyane reka tushaka kubana ibindi bigane mugabo uyu muntu ni ishusho nziza y'ibintu bishoboka muri BMBC gushika wiryamira mu twagushiremo ivyangombwa twakubakiye intahe ni nyinshi nitwozirangiza nitwozirangiza hanyuma ibintu byuko imiryango yabayitumiye bisigura iki ibintu usanga n'umuryango ugasanga n'umuntu donc ni nkaho baza bari sûr kenshi umuntu azarwo bwa mbere mugabo ukadonadana n'umuryango basaza we uba ari sûr n'uwo mukiriya wacu mukiriya wacu aza ari sûr ko avuga ati je narayaze na BMBC ndazi neza yuko sinzogwa mu kangaratete ngo maramare mu muryango narijya hari muri baba ndashaka ko baramudekuraje bamubwira ati ntiwe turyoshira hamwe shavuga ati reka rero ndakwereke nemeze umuryango ko bishoboka iryo shira muri tuye byari bibereye cyane go umuryango nabo bakaca baza ati
reka turabe ko yabizeye turabe ivyo bamukoreye Yego. nabo bahashiguka zava nta kajambo bakura mu bico ndabakundira ona bose ona nk'abaja bose bahashitse ukuntu bari baryohewe ari ibintu bidasanzwe baryohewe cyane voilà okay nukuri kwitura BMBC si kintu suruhombo kandi sukuyihenda nta kosa na rimwe umuntu abakoze allo rero twavuganye byinshi intaye ni nyinshi twohirirwa twaharara basha oya byo twara igihe kirekire ego none guparkura imyaka 10 rega tugira ngo bose dushire ku murongo ngo barabe jewe nibaza yuko izindi ntaye nyinshi ziriho ku mbuga zacu za BMBC hariho n'abashikira intaye zanditse bakaduha makete hariho n'abantu twandika gaca badu ama message yo kudukeza bavuga ati isosiyete nkiyo kubona iyo waci hari ni ibintu bidasanzwe reka tugarukize ngaha rero tugarukize ngaha sinzi ko mugabo muhinga vy'ima cyaje mwindi foto Katia umuntu kogera tumuvuze ko ego iyo ni papi wacu gose itenga reka iyi foto cyaje mu muhinga bw'ivyuma tubanze twumvirize ico iyo video ariko aravuga jya mutama isi mirimo amatafari byubatse n'amabuye oya ntudushakishe nkayo muri Canada iwacu bubakisha ibyo baha hari ibisiga bya ati ubwo bwabateye imisumari niyo burasa ntabwo bose muri byo ngo kubabesha mugende mubaze n'abo bose bari mu bankorera ya parasole n'iki no kubita mu musumari baratambo ndakwati kazo kimwe yego ariho reka tugarukize ngaha ari n'abadiaspora barabizi bazakana garukize ngaha nukuvuga ko uwo muntu avuze ati inzu muri ko murabibuka je mvuye muri Canada umva yavuye hanze za kuyinjira urabona ukuntu isi ndani iyo niyo muri diaspora tititenga ati je ikintu ca mbere nemeza nuko nkurikije ukuntu mwayubatse nabikurikiranye nawe worasa itobo mu kinonzo urusoro ni goko ati sinzi nahantu bagerageje ngo gutera porte rido uravyumva misimari ngo kirabona ntibagerageje gutera porte rido ndabeshe porte manto hajya mu cumba tera umusumari ukagora ko winjira ati kandi ikindi naco muri ico kiganiro nabwiye ko nza gushaho link nyene kugira ngo musome kiganiro cose yavuze ati jewe uko itafari ryagenda nanaturungitse maneko wanje wo mwibanga araba ati mbega yashira hamwe neza ati riko riro bakanira wowe yamuha feedback ati isima ko barashiramo ahubwo je sinzi ingene bimeze none bayitora ku buntu bimeze gute uri kwirihangaye ku buryo gushiramo isima bibaza umuntu asanzwe ko gushiramo irya sima dohora uravyumva umuntu nyene yagati je uje naje ndi sure naje nkafise umva yajava muri Canada numutama yabaye mu Burundi hamarahunga ashobora kuja no muri Canada nabana we niyo baba avuga ati je naje ndi sure nta makenga nari mfise kuko ati ko natinye maneko azarandira ko BMBC kandi bari mugeze mu mumenya mugeze ngo twe turakuvukana jewe gusa kumbe narahaye address undi muntu aza kundabira point par point clôture imeze gute cawibaza rero yaraduhishije maneko wiwe ariko maneko kandi yamuha makuru ahubwo aturengeye tweba ariko maneko yavuga ati jije mbonye ariko arakora ari n'amafoto yuko muri diaspora titenga hazoba hameze naho ubu yateye imbere tuzo twahinduye mugabo nako hazoba ari heza mwabonye abo bose magiye murabona ukuntu bagiye bari kugura bavuga ukuntu tutaga amasigara cicaro rero jewe sinzi ko hariho umuntu yabagisiganya makenga mufatiye ku kuntu twagiye turabayagira turazi ko benshi atamakenga bafise ubu bantu benshi barazi ko BMBC ari societe ya mbere mu gihugu navuze nti ya mbere ifise ubushobozi muri ibi bintu kandi mvuze ngo ni ya mbere simba mbeshe bibari ivyo mwabonye intahe zitandukanye izo ntahe ni zabakeye mu bakiriya amajana buca begera n'igihumbi bashora kwitura BMBC rero nimba wewe utarihenda ntukihende nimba warihende zimuruka BMBC irahari kugira igufashe guhe service nziza ushobore kuzinovora ushime ntayerere ntuzoba ukoza amakosa hanyuma tushobore kugenda neza rero mu migambi yawe uroranirwe abana baryoherwe nkuko wabonye ko ukuntu abana bikugura kubona nkabo mwababonye mubona kuri ekara ngaho kuna avuga ati ibintu abavye bacu badukoreye kutubakira inzu nkiya bakabusha BMBC ntuzovyibagira mwabonye nabandi bose baryoherwa bati aba twatumye ntibaduhenze namwe karibo ntihagire umuntu ihenda kabiri BMBC ntiri ku bwanyu kandi kugira ngo ibahe service nziza mwabonye n'abantu bavuga bati BMBC n'umuvyeyi wa diaspora haramara bwavyumve turi abavyeyi ba diaspora
turazi n'ingwane ba diaspora bafise gusumbya uwundi muntu wese turatahura ukuntu diaspora bayeho no gusumbya aba diaspora nyene ubwabo ko wewe ushaka kuri muri Amerika mugabo twege turavugana nawo muri Korea nawo mu Bushinwa muri Taiwan turazi n'ubushobozi bafise ukuntu baburonka n'ukuntu babunganangana rero turabatahura cyane turabakunda kandi turakunda n'abarundi bo ngaha batwitura mu bintu bitandukanye rero bijya tubabwira samacanja abo mwabonye muri no video hashobora kuba harimwo ababanyi banyu muri Canada muri Australia muri Zambia iburaya muri Amerika mu Bushinwa muri Qatar canke Dubai canke muri Taiwan canke muri Korea abo bantu babaze mu TBMBC tugende cyane tugende niba kubwira ngo ntugende dushaka kureke nimba nawe udafise mu diaspora mugenza mu bana ubaza ingu twibarize ngaha murabona ko n'intumwa abantu baduha akazi batuma zose zikugura ati mwadutumye ahantu ho kuko keshi mu diaspora niba batuzi ari babo ntiba batuzi uzava tene n'abantu bizigiye ntaza bagira nabi je ndabazi ko atangorane ndafise amakuru aberekeye rero murakoze arico mwokongera ko batumire banje ikintu no kongerako byose twabivuze ariko kandi ikintu kimwe no kongerako abashaka kubakirwa ni mwiture BMBC nimwe ajya kuyandi mashira hamwe ntimuzo hari abantu babitura abandi kazomba baraje ngo ntimuzongere ngo nk'abandi ngo bangira ubwa mbere ngo batubakira ibintu ngo bitajyanye BMBC ntiyizerinze mu vyumve wituye BMBC wewe ubuhejeje ikintu ugaruka ukora nukuza winjira mu nzu ikindi tutababwiye ni nimero mwoturonderako na gasaraba amajana 257 79 amajana 5 amajana 227 aho ni kuri apel sanzwe canke kuri WhatsApp ukaba ufise ikintu cyo cyose udatahura duhamagare kuri zo nimero ijoro n'umurango ziguma zuguruye hama tuzoshira mu ngiro cyiyumviro cyawe kyatomoye nimwumva nibitabwa na Karita canke na Katia hanyuma ivyo mwavuganye ntabikore udacumbwira yego jewe ntawe nzi bemereye ibintu bagenzanje bavugana n'aba diaspora canke bari ngaha hanyuma nitubikore kirumvikana hanyuma nkuko mubibona ngaha impande yanje kuri ekra hajya hari mu rumonge mwavyumvise mu ntahe turashobora kuja kubafasha imigambi yanyu mu gihugu cose aho muri hose rero naha Kati hari akajambo kanyuma bavuga jewe akajambo kanyuma nuvuga niko twatanguye isekeza mu mwaka uheze twe twama dufise nubwa speciality mu mwaka uheze twagize isekeza ryo gushikiriza amazu ubudasiba tubereka ati inzu twayishikirije ubu naho tuge dutangura isekeza ryo kugira deba ku vyereke intahe dufise wewe wibaza yuko ugifise amaduti canke urya abadukurikira biyongera ku munsi hari uwatubonye uyu munsi gusa atari bigera tubona ni wiyabone kuri page yacu ya BMBC Group na BMBC TV ibyo ni turafise na YouTube ni BMBC Group hamwe na BMBC TV nyene kugira ngo murabe ubudasiba ibiganiro by'iwacu gutyo namwe bibaha icizere cyo gushobora kuza mu kutwitura rero ntimuzozimira dufise adresse dukoreraho ni mu Kigobe musi gato ya Maus Building Africana House uzokwakirwa n'abantu benshi ushobora kwakirwa nanje ushobora kwakirwa na Kahitas ushobora kwakirwa n'abandi bagenzi bacu turi team nini gutyo tukora turi benshi kugira ngo umwe wese akore ibikorwa ntibimurandire ko ngo be byinshi bimudepase ariko mwese akore charge kugira ngo dushobore gushitsa bimwe mwifuza zanzu zindoto zanyu mwebwe bakiriya mutwitura twabwe ko dusibisa byinshi bitandukanye ibyo byose muzobishikirizwa mushitse aho dusanzwe dukorera muduhamagaye no kuri za nimero 79 iyo mwubatse mubake neza hamwe na BMBC murakoze cyane tuzoba dusubira mu ntahe z'ubutaha hanyuma nkuko mu bindi twatanguye isekeza ryo kwinjiza abantu mazu aho mbere ubu dushigaye tunakotesha amazu kene apartment dushikirango muci nziza vugana natwe ubu nyene tuzogira ibiganiro kuri ivyo kugira ngo mushobore mutaguza amazu muri BMBC basi mube mu mazu BMBC yubatse muhamara amezi abiri n'imiryango yanyu mugute ku buryohe mugute ku mu tasting mu neza kwima okay nuko rero murakoze rero mugire ibihe vyiza ego mugire aho mubahwe hanyuma iyo mwubatse mwubake neza na BMBC bantu mutaritura BMBC Group
muriko murahomba. BMBC Group ni ishirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwo amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma nta tsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu, ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.